Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru naremeje kubibabwira mu ntangamarara. Hagiye kubakwa amazu 50 ageretse. Ayo mazu akazokubakwa mu kigwati ca Kijambere kiri hariya mu Kabezi. Ayo mazu akazotwara hagati miliyoni 18 n'imiliyoni miliyardi 18 n'imiliyardi 20 akazokubakwa mu kiringo c'amezi 18. Arlette Mugisha yashitse hariko harubakwa ayo mazu. Turifuza kurema iparadizo ngaha mu Burundi. Bivugwa na Fabrice Manirakiza arongoye ishirahamwe Ubaka Nation Group ririko rirubaka ikigwati c'amazu ya Kijambere Lakeview Paradise Estate kiri mu Kabezi. Aho atubwira inyubakwa zizokubakwa mu ngene zizoba zimeze n'uburyo zizogugwa ku bashaka kuzigura. Lakeview Paradise Estate nkuko muvyumva mu mvugo twifuza kurema iparadizo ngaha mu Burundi. Aha tugiye kubaka amazu ashika 50 mu kibanza kirenga hektare 2. Ayo mazu akazoba ari mu bwoko bw'ama VVIP, akazoba ari mu bwoko bw'ama VIP n'ama apartment. Amazu y'akataraboneka ubu twubatse inzu zitoyi mu bwaguke hanyuma tuzigereka kabiri. Aho ono kugira uwafashe inzu ashobore kuronka ikibanza cagutse ashobora kwishyiramwo ivyo ashaka. Hariho promotion twatanze ubwa mbere, ubu turi muri promotion ya kabiri. Rero VVIP ikiba ku kiguzi c'imiliyoni 550, hanyuma VIP ikiba ku kiguzi c'imiliyoni 500, apartment ikiba ku kiguzi c'imiliyoni 280. Uwarongoye iryo shirahamwe ririko rirubaka ayo mazu agahamagarira uwo wese yoba yifuza kuzigura ko yobitura kuko bashizemwo n'akarusho mu korohereza abazifuza bose. Abifuza gufata amazu muri ivyo bice biri musi ya 40 kujana bisigaye, abifuza kumenya uko dukora, ndateye akama ba diaspora canke n'abari ngaha ko muri experience dufise amabanki ariko aragenda yorohereza abakiriya abubaka amazu cyane cyane aba diaspora. So abo bose bayifuza ku investisa muri real estate ngaha mu Burundi urumva ko amarembo yuguruye. Ari wanashaka kamo tuguma dutera aba diaspora bene wacu mu nzira yo kuvuga ati ni muze twubaka Burundi kuko nkuko nyene icubahira kunze kubandanya bivuga turi kumwe twese birashoboka. Izo nyubakwa zikazotwara amafaranga ari hagati y'imiliyaridi 18 na 20 zikazobukubakwa mu kibanza kirenga hegitari 2. Ico gikorwa kikazotanga akazi ku bene gihugu barenga 500 ku munsi. Ibanki y'uburaro BHB yatanguje umugambi mushasha wo guhanahana amafaranga bakoresheje uburyo bwa Limikash. Ibyo biruko mu gihe bari basanzwe bakoresha uburyo bwa EcoCash. Ibanki y'uburaro BHB mu mfunyafunyo yashize ku mugaragaro kuri uno wa 20 Gitugutu ubuhinga bwo guhanahana amafaranga igiye gukoresha bwa Limikash. Umuyobozi w'ubudandaji muri BHB Muhizi w'Intore Bodwe aramenyesha icyatumye ibanki BHB ihitamwo gukorana na Limikash. Murabizi ko muri iki gihugu abantu bakakoresha umuhora wa Limitel ni benshi. Nico gituma rero inyuma y'uwo mwaka dushoboye gufasha abanywanyi bakoresha umuhora wa Econet rero twaciye dushobora gufasha abakoresha umuhora wa Limitel. Uyu munsi rero inyuma y'ibikorwa byariko birakorwa kugira dushobore gushaka umugaragaro ubwo buhinga, uyu munsi byarashobotse buriko burakora. Twashaka kubimenyesha abarundi bose uko ibanke n'igihugu, ibanke ko nabivuze ifise abanywanyi ahantu hose na cyane cyane rero n'abakiriya bacu yuko ico gisata kiko kirakora ku mugaragaro nkuko baberetse ingene ubwo buhinga bukora, yuko kuva uyu munsi gusa turamaze ukwezi biko birakora kuri umunsi twashaka kubishira ku mugaragaro. Ibanki BHB ntiyibagiye abantu bari mu makungu baba bifuza kurungikira amafaranga inshuti n'abagenzi bari mu Burundi nkuko bibandanya bivugwa na Muhizi w'Intore. Ikindi n'umunsi twashaka kumenyesha nuko nkuko abanywanyi bagiye babisaba turafise n'abandi banywanyi benshi baba canke bakorera mu mahanga, twashoboye gufasha kandi n'ubundi buhinga bwo gushobora kurungika amahera bayarungika mu mahanga canke abari mu mahanga bakarungika amahera bayarungika ngaha ku makonte yabo bakoresheje uburyo bwa Swift. Nubwo buhinga buriko burakora n'umunsi twashaka kumenyesha abanywanyi bacu yuko kuva uyu munsi ko bashobora kurungika amafaranga canke bagashobora kubwira abantu bari hanze bakarungika amafaranga bakoresheje uburyo bwa Swift.
Iruhande yo gukoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga ikoresheje Limicash, ibanki BHB yari isanzwe ikoresha ubuhinga bwa EcoCash. Abanyagihugu b'abirimizi bo mu ntara ya Karusi bahamagarirwa gukoresha umwavu w'ikirundi kuko ari wo mwavu ukora neza. Ibi vyavuzwe n'umuyobozi w'intara y'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije Yohani Severine Sizobatohana hari kuri uyu wa 18 Gitugutu hariya mu ntara ya Karusi, aho mugenzi wacu Benoît Ndayigwanya yari yishikiye. Korora no gukoresha ifumbire y'ikirundi utarindiriye umwavu mvaruganda bifise akamaro kanini. Nakagohe kavunirwa abarimyi mu ntara ya Karusi vyavuzwe na Yohani Severino Sinzobatohana arongoye intara y'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije ku wa 18 Gitugutu, aho yariko arifadikanya n'abene gihugu mu bikorwa byo guteragira imbuto z'agatasi. Twagiye duhimiriza cyane abene gihugu kugira ngo borore korora nako twovuga ngo ifumbire y'ikirundi niwo mushinge w'uburimyi, niyo moteri y'uburimyi, kuko twarahimirije abene gihugu ko atakurima utabiza umwavu mvaruganda gusa, ahubwo ifumbire y'ikirundi nayo niyo ya mbere itegerezwa kubanza kuboneka kugira ngo umene gihugu arime. Ico rero naco gica giherekezwa na wa mugambi w'igihugu ujanye no kororera mu nzu kugira ngo ifumbire iboneke igwiriye, ko navyo twasanze bifise akamaro gahambaye. Bigaca biherekezwa n'igikorwa co gukingira amasi ndimwa ducako imikobeko, aho naho tugaca abene gihugu bahamagarirwa guterako ubwatsi buribwa n'ibitungwa butandukanye. Muri ivyo bikorwa agahimiriza cyane imiryango yibagiwe y'abatwa ko nayo yo kwijukira kwinjira mu makoperative. Ikindi naco ni icuko twagiye duhimiriza cyane ugwaruka cyane n'abakenyezi na ya miryango tuvuga duti yari yaribagiwe, aho ni nk'abatwa, kugira ngo baje mu makoperative y'iterambere. Aha twohera kubamenyesha nka koperative Urunani Payeje, uyu munsi tubona ko bari ku kivi babifashijwemwo na leta, kuko nkino muri Karusi turafise amakoperative ashika 80 ari ku kivi. Aho mwomenya ko mu migambi bafise harimwo kurima mu gihe cici ibitegwa bivomerwa, kuko ngo bikura abene gihugu mu bunebwe. Mwene gihugu wo muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura adashoboye kubaka parcelle yiwe yisunze imbona kazoza y'igisagara ca Bujumbura arafise uburenganzira bwo kudandaza iyo parcelle. Bivugwa na Dieudonné Dukundane n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako za leta yariko yishura ibibazo vy'abamenyesha makuru n'abene gihugu mu ntara ya Gitega hari kuri wa 6 Gitugutu. Abene gihugu bo muri komine Mukaza badashoboye kubaka amaparsera yabo bisunze imbono y'igisagara ca Bujumbura barafise uburenganzira bwo kugurisha ayo maparsera. Bishikirizwa na Dieudonné Dukundane n'umushikiranganje mu vyajejwe harimwo inyubako za leta. Nta muntu numwe yabujijwe kugurisha inzu yiwe mu gihe iyo nzu ifise impapuro ziranga. Ababujijwe kugira ivyo bagurisha kandi ahanyene twisunze amategeko n'abantu baronkejwe ibibanza byo kubakamwo na leta, barasezerana igihe canke ikiringo bikorwa basaba ivyo bibanza byo bavyakozwe. Ico kiringo kirarengana, congera kirarengana, ubu rero bakaba bagomba gushira ivyo bibanza canke bagize imisi bashira ivyo bibanza ku isoko. Ivyo rero ntivyemewe. Umuntu afise itongo ry'umuryango naho ritoba ryubatswe aremerewe kurigurisha. Umuntu afise inzu yubatse mu parcelle yahawe na leta amaze kuyubaka aremewe kuyigurisha. Ariko umuntu yahawe ikibanza ntacubakemwo uyo ntivyokunda ko tumwemerera ko abigurisha, kuko amategeko natwe ntabiturekurira. Umushikiranganje Dieudonné Dukundane yaratanze kandi umuco ku kibazo c'imizibukiro yohabwa abafise amatongo mu ntara ya Gitega inyabututsi azokubakwa ingoro y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka n'ahazoca indarayi. Ku kijanye n'abafise amatongo inyabututsi hategekanijwe kuzokubakwa inyubakwa zokoreramwo inama nshinga amateka na nkenguza amateka. Amaraporo yari yarakozwe
tugize iminsi tuyasuzuma turi kumwe nabo dukorana. Mu byo twasanze rero biboneka ko hari ibiharuro tubiravye neza byo kwitondegwa, kuko turavye nk'amafaranga y'imizibukiro uko yaharuwe arenga kure gose miliyaridi 200, tukaraba n'amafaranga yo kubaka izi nyubakwa azorenga imiliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Twasanze umengo twobisuzuma neza kugira turabe yuko aho kubakwa inyubakwa koko hakenewe gutanga izo miliyaridi zirenga 200 z'amadolari. Dusanze ari hanini dufate hatoya, hanyuma twongere tuvugane n'aba bahindi bari bavuze ko botanga iyo ngurane y'imiliyoni 100 z'amadolari. Turabe inyungu bazozishirako n'ingene bizokorwa, turabe by'ukuri koko kw'igihugu kitokwibwa. Umushikiranganje Dieudonné Dukundane akaba yabivugiye mu kiganiro yishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abene gihugu kuri uyu wa gatandatu Gitugutu mu ntara ya Gitega. Murinzi Irankunda Harry azwi ku izina rya Dramati yateye umukono ku masezerano yo guserukira ishirahamwe 1xBet, akaba ari rero agiye kuba uwo bita mu Faransa ambassadeur wabo. Akaba yasinye ayo masezerano kuri uno wa gatanu igenekerezo rya 20 Gitugutu. Tumukurikire havuga byinshi bijanye n'ayo masezerano yarahejeje gusinya kuri uno munsi. N'amasezerano kubwiwanje sinshaka ko ashikana Dramati, ahubwo ndashaka ko abari aba Dramati, abakurikirana ibikorwa bya 1xBet cyogiraho bibashikanye kurusha. Novuga mu ruhande rwabo no gushigikira Dramati, nanje mu byo ashoboye guterera kubwiwanje mba numva ko umaze kwiyumvira gucagura 1xBet biri mu bishobora kugufasha. Message ya mbere nyamukuru buri gihe amari gushima cyane, bavuga ko gukorana na 1xBet nakubwiye ko biri mu bintu bishobora kwerekana Dramati mu yindi shusho itandukanye n'iyo Dramati bari bamuzi ko kubera ko mwamaze kumva ko ari sosiyete ikomeye cyane. So ububasha bwo gukorera cyangwa kugushikana ku ntambwe utokishikana ko nka Dramati kiwa. Kuri uno w'Imana hagiye gutangura ihiganwa mpuzamakungu ryo gusiganwa ku makinga rizoba riravye abigeme, rikaba ribera mu Burundi, kuzoba ari inshuro yaryo igira gatatu. Userukira imbere y'amategeko kwa arongoye kandi iyo shirahamwe ryo gusiganwa ku makinga mu Burundi, Arno Irivuzwe n'umugabo arongoye iyo shirahamwe, akaba yavuze yuko umuguserukira gihugu w'u Burundi witeguye neza kandi n'ibikoresho ngo vyose birahari. Tumukurikire. Batanguye gushika twiteze ibihugu 9, igihugu cyo cyose kiba gifise umugwi urimo abakinyi 5 nabo twita officiel, abarongozi babo 3. Hanyuma ejo tuzogira inama bita technique yo kubabwira urukino ingene ruzoba rwifashe, aho tuzoja, amategeko ngenderwa ko yago kugira amenye ingene tuzohiganwa. Hanyuma kuwa Mungu niho tuzotangura etape ya mbere izobera Bujumbura, izoipima ibirometero 28 n'ibice 5. Donc no yita nka sprint, no yita y'umuvuduko, kuraba umuvuduko kugira barabe abosiga abandi ari mu biruko ariko baravuduka batari ikirere kirekire. Ku munsi wa kabiri azoba ari ku munsi wa mbere tuzohera Inyakararo gushika Igitega. Tuzoba ari urugendo rw'ibirometero 59. Umunsi wa gatatu tuzova mu Cankuzo tugende i Muyinga, bizoba ari ibirometero 61. Ku munsi wa kane tuzogira Kayanza Ngozi ibirometero 49 n'ibice 5. Hama umunsi wa nyuma uzoba ari Ngozi Gitega ibirometero 84. Tuzaducishamo umunsi wa Ropo uzoba ari ku munsi wa gatanu, aho tuzofata abakinyi bakagira relax, tukabatembereza tukabajana kuraba ingoma zo mu Gishora, tukabereka ibibanza bimwe biri ku mugwa mukuru wacu wa politiki. Hanyuma bazocamanuka barari Bujumbura kugira ku munsi wa nyuma ari wa gatandatu tuce tugira course twise Grand Prix de Bujumbura, tuzokora turi kumwe na meri nayo tuzokora ngahe Bujumbura. Turishimiye kuba ico gikorwa tucakira nko Burundi kubera
nagomba ndamenyeshe yuko aho turi naho twa turi mu nama mpuzamakungu naho zari zizya nama mpuzamakungu zo kw'isi turaronka umwanya wo kuvuga nk'u Burundi kubera dufise ikintu kimwe dukora atabandi babikora ku rwego rw'igihugu iryo higanwa rw'igihugu niryo ridutuma turonka equipe nserukiragihugu equipe nserukiragihugu yarabonetse hama iragenda iritegura kuri uyu mwaka tuzotanga equipe imwe nk'u Burundi tuzogira equipe nserukiragihugu imwe hama ibikoresho vy'iyo equipe turabifise bazohiganwa nk'abandi niba ataba bambere so kuva yuko batazoba biteguye cyangwa batazoba bagize gute niba ataba bambere nuko bazoba bahiganwa n'ibihangange kuko hazoza ibihangange cyane byo muri Afrika kuko niyo competition nyine baronka bahuriramo muri Afrika abakobwa bose bakomeye mu rwego rwa Afrika. No kuri iyi nkuru ijanye no gusiganwa ku makinga turangirije ko amakuru twari twabateguriye. Shimire mwebwe mwese mwariko murayakwirikirana, shimire kandi bimwe bivuye ku mutima bagenzanje mu ruganda rw'amakuru bafashije kuyatorokanya no kuyatosora bushika ndayabashikiriza. Abandi ntogenda ntashimiye nabari mu buhinga bw'ivyuma batumye amajwi n'amasanamu bibashikiraho muherere atankomanzi. Shimire kandi n'uwaraya hagarikiye. Remo Prosper niyo nkuru yabashikirije, ndabifurize kubandanya mumererwa neza mwirabira ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu BTV naho ubutaha.